Viwanja sio vya serikali, ni viwanja vya watu. Maeneo ya wale tangu wazee wao, wazazi wao ndio wameuzisha. Kweli 98 93 hose narima. Icyo gihe Setemu yari ijejwe gusanura amabarabara yakoraga kuri Setemu. Hama igihe amusari itangiye kuza bayihaye igihe cyo kurengana ikingo kigeze, niho amusari yaje icayereka Setemu turi tubaho ikibanza cyagutse. Niho twaciye dufata jewe n'uwitwaga Deja Baramama, yari Deja Baramama, Emi Baramama. Niho twaciye dufata tuca dushinga iboronyi zerekana akarimbi kasize ka Setemu na musari hagarukiraga. Twashize iboronyi zitanu zose kandi ziracyahari. Ikitari za artifice ndazi ikitari 20 kandi zinaho ziri artifice ikitari 20. Eta fasi ya Setemu panafungwa pako kortire. Sisi tuko nyuma ya ukuta, hatuko ndani ya ukuta, tuko nje ya ukuta, hatuko ndani ya ukuta. Yuko bazaza barenganya abanyagihugu, je nabereka bakamfata igihe nitwa niyo yangana Auguste, nabereka aho iboronye ziri, nabereka n'ikitari za leta ikitari 20 bave ku banyagihugu. Abubatse abanyagihugu harahi wawe agaruka birye iboronye yashinze kabikura ikaza nabereka iboronye zabo bale barashinze. Bagomba itohoza naho bahamagare Baramama, Emi Baramama amasaderi muri Kenya, bamuhamagare abereke ipura tarifisi. Kila mtu ana document. Tumejenga, hakuna polisi ilikuja kutusimamisha. Hakuna mtu alisema jameni acheni kujenga. Tumejenga mchana, sisi hatujenga usiku, tumejenga mchana. Sasa leo inasema toka. Yaani hakuna huruma, badala mwezi mmoja ondoka. Jamani tutaenda wapi? Ndio maana tunakuja hapa kwenye Muza Busman. Atusaidie na tunamlalamikia rais, ni mzazi atusaidie. Tuko hapa wa mama, watoto, wa baba. Tutaenda wapi? Hatuna maeneo mengine pa kwenda. None nibarabe kweri leta n'umuvyeyi irabukungene ibi bintu n'ukuri yo duhumuriza nk'ubu tuje ngaha abandi mitima hari irahagaze ngo twava tuzitigwa n'urusibo. Hatutapingana na leta, lakini ni mzazi. Tutaenda kivipi? Tutatoka kivipi? Leta n'umuvyeyi nirabukungene n'ukuri yogira iduhumuriza twebwe abagore bamwe abagabo bagiye gupagasa hiyo guhiga ubuzima. Twebwe turi ngaha none bakamara kudushira hanze fisa abana 6 nzoja he nkanje n'ukuri leta n'umuvyeyi nirabukungene yobikora vuba iduhumuriza kuko imitima yacu iri mu kutuvamwo. Mbega twebwe aho urbanisme yaduhizo mpapuro itwereka amatongo duteza kubamwe. Mbega urbanisme ntiyarizi ikibanza ca Setemu, kavuga tuti tumaze kubitura batwumvishije ko bazogira amatohoza nk'urwego rw'umuhuza bakaza bagashika aho hantu kandi twabashimiye. Hanyuma bari batubwiye bati kwezi kumwe muzoye mwavuye muri ivyo bibanza. Twavuze tuti banyakubaha ni mudutabarize, nta kwezi kumwe n'umuntu upangiye, ukwezi kumwe ntigukwiye ku buryo yoba yamaze kuva aho hantu ntiyoba yarosa haba. Twabasaba tuti ni mudutabare mutusabire ukwezi kumwe koko ibyo bintu iyo ngingo ibangirizwe. Hanyuma kumbure ni mwagira amatoza mugasanga twebwe baraturenganije canke twarahenzwe n'abari bajejwe kudukingira, kumbure muzoraba aho tuja baturungika hano dushaka. Kama itajifikiria itusaidie, itufungie, tuko tayari kuondoka. Turagiye kwitega icyo kintu kubera abana bacu batariko baraja ku mashure, abantu nyene twarara mu ruhagarara. Twumvise ko baraturemesheje, baratubwira ko ivyo byose babifashe mu minwe, bazoganira n'izo nzego bakaraba ikindi gishoboka bofata mu kiringo bakiriko baragira amatohoza. Pale tulijenga kwa kredi, hakuna mtu alijenga kwa pesa yake, tumechukua mkopo. Kama mimi nimejenga kwa pesa ya kredi, banki inanidai miaka 10, afu nende barabarani, talipa banki nini? Taishi wapi? Imiryango irabwa n'iyo ngingo. Ubwa mbere imetero zari nyinshi muri Katedisi, mugo zaragabanutse ku mpamvu tutashoboye kumenya neza. Ariko ubu imiryango irabwa muri quartier 10 n'imiryango 27 abantu bahaba nayo ni maparasera akrotiye bataraza kubamwo. Imiryango mu Cibitoke irashika mu 17 ariko mu Buterere irashika amajana 3
na 50. ati ivyo vy'urusinga ngo baje kuzana urusinga ati ivyo vyose tubaze ko bitoshoboka ati tugiye rero kubiraba turabe ati gera mutekane abana aje ku ishure bige abazobugarana ico cyo kibaza